ndakwibutsa guhera ku munsi wa mbere twe tutanguye amasengesho adasanzwe. Amasengesho afise teme ivuga ngo uko wasenga amasengesho afise akamaro. Twarabiye hamwe uko twasenga cyangwa wasenga amasengesho afise akamaro. Ndakwibutsa twarabiye hamwe ibintu indwi wakwisunga kugira ngo amasengesho yawe agire akamaro cyangwa agire intumbero by'ukuri irashe. Haleluya. Rero twarabibonye neza aho twishimikije igitabo cya Nehemiya, aho twabonye kumwe Nehemiya yasenze. Haleluya. Twarabonye hamwe yuko uko wasenga amasengesho afise akamaro. Icyambere twabonye nuko ukwiye kubanza kumenya imvo n'imvano y'umutwaro ufise. Haleluya. Banza urabe imvo n'imvano y'ikibazo cyangwa y'umutwaro ufise. Twasomye hano mu gitabo cya Nehemiya igice cya mbere umurongo wa 3 haravuga ngo baramubwira bati abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda bagize amakuba menshi, baratukwa kandi n'inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Imana nidutabare cyane. Hano icyatumye Nehemiya afata ingingo n'intumbero yo gusenga, yabanje kumenya neza cyane ikibazo cyateye Yerusalemu. Haleluya. Amaze kumenya amakuru asanga yuko inkike z'i Yerusalemu bo n'abatari baratwawe mu bunyage bafise amakuba menshi, ibyabo byarasenyutse. Rero imbere yuko Nehemiya afata ingingo yo gusenga yabanje kumenya ikibazo. Haleluya. Rero nabwo kurasenga ingingo ya mbere banza umenye uko ikibazo cyawe kimeze. Kurasengera urugo harimo kurasengera ariko banza umenye imvo n'imvano y'icyo kibazo ufise. Icya kabiri twabonanye hamwe twarabonye ko Nehemiya amaze kumva ibyo. Haleluya. Urasaba kwakira umutwaro witeguye gutanga ikiguzi gikwiranye, kwakira umutwaro witeguye gutanga ikiguzi gikwiye. Haleluya. Ntupfe kwakira umutwaro uko nyene. Hano nyene mu gitabo cya Nehemiya 1:4 haravuga ngo maze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara imisi mbabaye niyiriza ubusa nsengera imbere y'Imana. Haleluya. Haleluya. Yero muri make Nehemiya amaze kumva izo nkuru yuko amarembo yasenyutse, yaciye atangura afata program yiriza ubusa, afata imisi ababaye, afata imisi ariko arengenga Imana. Bisigura iki rero? Ntukakire umutwaro utiteguye gutanga ikiguzi cyawe. Hari abantu bakira imitwaro y'abantu bakayumvira ubusa ariko ntibigere batanga ikiguzi ngo basenge begere Imana, basengere ibyo baba bahawe. Rero icya kabiri rero mu ngingo cyane mu ntumbero idasanzwe yotuma Imana mu masengesho yawe kuko ufite intumbero, fata umutwaro hama utangire ikiguzi. Ikindi twaboneye hamwe kigira 3. Haleluya. Kumenya ico Imana ivuga mu ijambo kubw'uwo mutwaro. Haleluya. Rero tusoma Bibiliya urabe mbega Imana ivuga iki kubw'iki kibazo mfise, uwo mutwaro mfise Imana ivuga ko iki. Hari mu gitabo cya Nehemiya 1:8 haravuga ngo ndakwinginze ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose ati nimucumura nzabatataniriza mu mahanga. Nehemiya 1:9 kandi riti ariko nimungarukira mukitondera amategeko yanje mukayasohoza, nubwo abirukanywe banyu bazaba ku mpera y'isi, nzabakurayo mbateranye mbazane aho nitoranirije, nkabatuza izina ryanjye. Imana nishime cyane. Hano turabona rero Nehemiya amaze kumenya ibi byose yaciye arahaba ati mbega kino kibazo kibaye Imana ivuga gute. Rero amaze gusoma Bibiliya yasanze yuko Imana yigeze kubwira Musa ati mwebwe naho muzocumura ariko nimangarukako ngo naho abantu banyu bazoba baratatanyira ku mpera y'isi ngo bazogaruka. Haleluya. Ariko nimwumvira. Haleluya. Rero hano Nehemiya iratanguye rero kumenya icyo Imana ivuga ku kibazo yari afise. Rero nawe urasaba kumenya ikibazo ufise Imana ivuga ko iki. Haleluya. Kuko Imana hari ijambo
Imana ivuga ku kibazo ufise, usanga wifuza mariage. Biramvuga ngo muri iryo hanga ngo nta kigore kizobura ikigabo. Haleluya. Ibyo ubyibuke rero, iyo uriko urasenga usanga ufise ikibazo cy'abana babuze amafaranga y'ishuri, ugasanga n'ibibazo babanye kubikora, ariko biravuga ngo abana banje bazokwigishwa nanje. Rero uhumure rero, haleluya. Usanga ufise ikibazo cy'inzu aho kuba, biravuga ngo nimurabe ngo n'inyoni zo mu kirere ngo ntizizisha ntizubaka ko zirafise aho ziba. Rero ikibazo cyose ufise kirafise ico Bibiliya ikivuga ko. Wosanga urwaye, hariko mu gitabo mu cya Yesaya haravuga ati ngo kubw'imishago yose ngo yiwe twakize ingwara zose. Rero asaba kumenya ikibazo ufise Bibiliya ikivuga ngo iki, hama yibutse Imana wisunze ico Imana ivuga. Rero ingingo ya 4, haleluya, kuzana umutwaro uko umeze imbere, usenga utomora. Rero hari igihe umuntu asenga ari imbere y'Imana aratomora, ugasanga nawe ariko aribesha, ntavugisha ukuri imbere y'Imana. Kuzana umutwaro uko umeze imbere y'Imana, ugasenga utomora neza uko ikibazo kimeze. Hari mu gitabo cya Nehemiya 1:6 harivuga neza ngo none tegera ugutwi kwawe kumve n'amaso yawe arebe, wumve ugusenga umugaragu wawe usengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro. Sabira abagaragu bawe b'Abisirayeli, natura ibyaha Abisirayeli twagukoreye, ni koko jyewe n'inzu ya data twaragucumuye, Imana nishime cyane. Hari Nehemiya ataye gusenga rero, atangiye kuvugisha ukuri imbere y'Imana, atangiye gutomora. Rero namufise ikibazo, tomora ubwira Imana. Yazanye umutwaro imbere y'Imana uko wari umeze, atari ko arafobeka. Yesu nashime cyane. Rero ingingo ya 4 yatuma amasengesho yawe agira akamaro, amasengesho ameze neza, haleluya. Tomora ikibazo, ubwiza Imana ukuri, ikibazo ufise urakize. Ndakwibutsa ibyo uvuga Imana isanzwe bizi, ariko Imana ibikeneye ko watuza akanwa uvyiyaturire by'ukuri, ugira Imana ikikuremereye, haleluya. Icya 5, kuba maso kugira ngo ubone uko Imana itangura gusubiza, kugira umenye ko gukorera neza ibihe Imana iba irimwo irakoreramo, kugira ngo utahure uko mpwemu aba ariko aratwaramo ibintu. Yesu nashimwe. Rero usaba kuba amaso yuguruki, ubone mbega Imana iri gikora gute, haleluya. Kuko hari igihe umuntu asenga ariko gasamara, ntamenye uko Imana ikirakora, ariko kumva Imana yaratangiye gukora. Umviriza. Icya 5, kuba maso kugira ngo ubone uko Imana itanguye gusubiza, kugira ngo umenye gukorera neza ibihe Imana ibimwo irakoreramo, kugira ngo utahure uko mpemu aba ariko aratwaramo ibintu. Hano mu gitabo cy'Abakuki igice cya 2 mu wa 1 havuga ati ngo nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindirira, kandi nzarangaguza ndebe aho uri, numve icyo umbwira, nuko nzasubiza kubw'icyo namuganye. Imana nishime cyane. Hano Habakuki ariko aravuga ati ngo nzuhagarara ku munara wanje ndabe neza icyo uhora havuga. Rero iyo urasenga urasaba kuba maso, urabe uko Imana iri kirasubiza imitwaro yawe. Icya 6 kiravuga ngo kugumya ibanga, utabwira uwo ari we wese ibyo uba uriko urasengera, kuko umwasi ashobora kubikoresha akagirirwa nabi n'abantu bose baba bipfuza yuko wishyurwa, haleluya. Urasaba kubera amaso uri kurasenga. Hari abantu bagira imitwaro bakabikwiza rero kurasenga. Rero si abantu bose bo kubwira umutwaro wo kurasengera, hari ibyo ukwiye kugumya ibanga. Haravuga ngo kugumya ibanga, kutabwira uwo ari we wese ibyo uba uri kurasengera, kuko umwasi arashobora kwihisha aho hantu. Si abantu bose baba baguwe neza n'ibyo uri kurasengera. Nakwibutsa, hari abantu usenga bo bakamanura, haleluya. Rero hari ibintu bimwe usabwa
kugumya ibanga. Haleluya. Hano mu gitabo cya Nehemiya ibice byaho 19 navuga ngo ariko Sanibarati w'umuhoroni na Tobiya umugaragu w'umwamoni na Gushemu n'umwarabu babyumvise baraduseka barashinyagurira baratugaya bati ibyo mukora ibyo nibiki, murashaka kugomera umwami? Urumva ni kuvuga iki rero? Bano bansi b'abana b'Imana bamaze kumenya bino bintu baritwengeye, batangura kubaca intege. Yesu nashimwe. Rero si ngombwa ibyo kurasengera byose, ibyo kurabwira Imana byose, hariho ibyo ukwiye kugumya ibanga, kuko si bose baba bifuza ko wishurwa. Haleluya. Rero urasabwa kugumya ibanga. Hari mu gitabo cya Nehemiya nyene 2:20 havuga ngo maze ndabasubizanye Imana nyenijuru niyo izotubashisha, nico kizotuma twebwe abagaragu bayo duhaguruka tukubaka, ariko mwebwe nta mugabane, nta n'uburyo, nta n'urwibutso mufise muri Yerusalemu. Imana nishime cyane. Ari n'amajambo Nehemiya yishuye abansi ngo twe tuzokubaka, ngo Imana iko turasenga nizo tunabikunda. Nari mvuze ngo rero naho abase ko barakugwanya, Imana iko urahamagara nizo tumabikunda. Rero humurare ibyo naho abigwanya bizokunda, ariko urasaba kugumya ibanga. Si byose ukwiye kuvuga. Haleluya. Raba nabubwira umutwaro. Ikindwi aricyo cyanyuma twarabiye hamwe kuri ino ngingo, haravuga ngo kudacibwa intege n'abagushinyagurira. Witeka kudacibwa intege n'abagushinyagurira, ukitega insinzi iva ku Mana. Abantu bose bashikamye bashyitse ku ntumbero yabo. Imana nishime cyane. Urasaba kudacika intege. Haleluya. Urasaba gukomera. Ibyo kurasengera bizogenda neza, naho umenga ntibikunda, naho ufise abantu baguca intege, ibyo kurasengera bizokunda. Humura. Haleluya. Ibidakunda uno munsi bizokunda ejo. Turabona abantu basenze muri kahise batigeze bacika intege. Aburahamu yarasenze arihangana, Imana yamubwiye kuko izomuha umwana, ariko umwana agiye kuboneka imyaka 25. Rero humura rero, Imana yakigira neza. Komeza guhamagara Imana, komeza gusenga. Haleluya. Imana yakigira neza. Komeza kwihangana. Usha kusenza umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri. Ndakwibutse, nibuka wa mugwayi yaragwaye kugizinga Bedesida, yarahamaze imyaka ingahe? Yarahamaze imyaka 38, ariko arahamagara, yarihanganye, ariko umunsi w'Imana amugiriye neza ngo nkunda abankunda, ngo kandi abandondera ubudahwema bazombona. Imana iguha umugisha. Ibyo kurasaba bigiye gukunda. Haleluya. Ibyo kurasengera bigiye gukunda. Ihangane, uno mwaka bizokunda. Imana izokugirira neza. Nari mvuze Imana igutabare, Imana ngo amasengesho yawe, Imana ikwite ukugenderere. Haleluya. Ndakwibutsa, ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Bashaka kubikurasenga, ariko ibyo byananiye abantu, Imana ije kubishobora. Amahoro y'Imana ashirumba bari nawe. Ndakwipfurije umunsi udasanzwe. Ndakwipfurije ko Imana ikugirira neza. Imana yumva amasengesho yawe, nkuko Imana yumvise amasengesho ya Rakeli, Imana yamutabara imuha umwana, nayo Imana igutabare. Nkuko Imana yumvise amasengesho ya Ana, imuha umwana Samweli, nayo Imana ikugirire neza. Imana itangaza, Imana ihindura amateka. Nkuko Imana yumvise amasengesho ya Besi, Imana imwagura ihema, nayo Imana imugirire neza. Amahoro y'Imana ashirome, amahoro y'Imana abane nawe. Nkwifurije gutabagwa, nkwifurije uburinzi, nkwifurije kwishurwa n'Imana muri ayo masengesho yawe, mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane nawe. Umviriza, urishyuwe kandi uratabawe.